Turamaze kubona nk'amavideo ya Ben Nice, amavideo ya Mpano, ni ibintu tuguma tubona cyane gose biguma bisirikira ngo basohoye video zabo bari tuni bariko bari kamera ugasanga ni ibintu biteje isoni ku marezo sociaux cyangwa ubwawe nyene ugasanga ugize uhagarare mu mutima wawe kubera yuko amavideo yawe ari hanze. Hari umuntu nawe nyandika ati twese aba diaspora baba benshi wa kera zica ziba nyinshi none boba aribo babituma byaba bimeze gute ku ruhande rwanyu Beri mubibona gute? Bon, ico wamenya coco nta kintu kidafise consequence. Ushobora kuba ubikoze uno munsi uvuga ati bizongarukako, ariko benga ati naho ba mu myaka 5 iyo video nyimba yari iri hanze canke iri mu telefone y'undi muntu zimenga n'umwana wawe azoyibona. Si mama yagize ibintu nini ese ari nka wewe wumva utotawe yakira gute ubonye video yawe hanze. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mu kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namadabazanira abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu munsi rero mushaka kwibaza ati muza kurabira hamwe iki neza na neza turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane aho aza kubidondoza aza kubabwira amazina yiwe hama turaza kubabwira icyo tuza kurabira hamwe mushobora kuba nawe mumaze kubibona cyangwa mushobora kuba muzobibona cyangwa mushobora kuba bizobabako ariko tuza kurabira hamwe kugira ngo ivyo bintu namwe muvyirinde ntibizobabeko ahubwo nawe mushobora kuba mumaze kubona uwo vyabayeko mushobora kubona ari ibintu biteye ubwoba ahashe tuza kubaza ati mbega ni ibiki tuza kurabira hamwe ibimaze iminsi bivugwa aho ku mbuga ngurukana bumenyi henshi hagiye hatandukanye mubwo mubona ibintu ngo vya wakera ugasanga kenshi biriko bikorwa na bamwe mu bakobwa canke abahungu ari n'ibintu bibi cane biteye isoni aho ushobora gusanga mbega ejo umwana wawe niyabibona azovyakira gute ni ibintu bibabaje cane turi kumwe n'uno mwigeme tuza kurabira hamwe ariko nawe urafise ico bivuga ko muri commentaire urafise ico woterera haba kubo bimaze gushikira ico wobahanura hama n'impanuro woterera abandi kugira ngo bigabanuke tureke kubona ibintu nk'ivyo bigiye biteye isoni ku bantu benshi bagiye batandukanye turakwakiriye muri Roy TV rero. Murakoze cyane ku mazina yanjye ni Blandine Giraneza nkabandi umwe mu banyeshuri bahejeje uno mwaka kandi n'umutumire murakoze cyane benshi kunyakira. Wakoze cyane nawe twe kutwitaba Beri twarabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse nawe urashobora kuba umaze kubibona kameme nk'umuntu akoresha telefone wese aramaze kubibona aho twagiye tubona amashusho nk'akarorero y'Ampano wo mu Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye baba ngaha mu Burundi ukabona ku mbuga ngurukana bumenyi ko hasohotse wa kera ya naka hasohotse wa kera ya naka mbega ku ruhande rwawe umaze kubibona ibyo bintu ni tumaze iminsi turabisiga ku marezo cyane cyane duzijwi ati ibyo bintu n'ibintu tumaze iminsi tubona ku marezo sociaux ahatwo umuntu ufite telefone nawe ubyama ubibona misi yose turamaze kubona nk'amavideo ya Ben Nice amavideo ya Mpano ni ibintu tuguma tubona cyane gose biguma bisirikira ngo basohoye video zabo bari tuni bariko bari kamera ugasanga ni ibintu biteje isoni ku marezo sociaux cyangwa ubwawe nyene ugasanga ugize uhagarare mu mutima wawe kubera yuko amavideo yawe ari hanze. Ku ruhande rwiwe ngo aramaze kubibona kandi wumva ko ari ibintu bibabaje cyane kubona ubwambure bw'umuntu buri hanze aho abantu bose bashaka kubona isi yose igashaka kubona ndibaza yuko no kuba bibanza gushikira nta mahoro aba afise mu mutima mbega Beri ku bwawe wibaza ko byaba biva kuki? Bon ndibaza ko ushobora gusanga ari umuntu akavuga ati nyemeye byashusho wanje cyangwa se akavuga ati utangure ibi ngasinda kugira conscience conscience nabwiye mu kamera video kuko ashobora kwikamera wowe uvuga ati bihereye muri telefone wawe ariko ugasanga byanto bigiye ahandi hanze wowe nyene usanga bikugarutseko naho tubaye muri kino gihe menya ko muri cica bizokugarukako cyane cyane. Hari umuntu nawe nyandika ati twese aba diaspora baba benshi wa kera zica ziba nyinshi none boba aribo babituma byaba bimeze gute ku ruhande rwanyu Beri mubibona gute? Bon afite byinshi bibaza ni kubera yuko kudakunda mu diaspora bari hanze ushobora kuvuga ati sifise mwaye ko bati no kubona vizaje ati rero nimba nkunda wewe zinyereka basi umubiri wawe kugangira usanga rero abakobwa tubaye abanyantegeke ntidushoboye guhagarara ngabo tuvuge tima ibintu nishoboka rero no kubwiga icyo usanga bavuga ati reka ndamuhindisha ishusho hanze hanze usanga rero bibaye ingaruka twebwe cyane cyane
ku ruhande rwawe nk'ababikora abo bahanura iki canke se bashobora kuronka abasheri b'abadiaspora ugasanga barabibabwiye duca nk'irya y'ejo nibumviriza kino kiganiro bazomenya ati bari baduhanuye ibi n'ibi n'ibi have ntituvyubahuke ku ruhande rwawe wumva wobabwira iki Bo ico womenya coco nta kintu kidafise consequence ushobora kuba ubikoze uno munsi uvuga ati ntibizongarukako ariko mbenga ati naho uba mu myaka 5 iyo video nyimba yari iri hanze canke iri mu telefone y'uwundi muntu umenga n'umwana wawe azoyibona si mama yaragize ibi n'ibi ese ari nka wewe wumva utotawe yakira gute ubonye video yawe hanze ico ushobora kubahanura rero ni wowe confidence yiwawe nyene mwebwe nyene ubwanyu mushobore kwitahura abo muri nimba ari ibyo mukora mureke kwikamira hasi kuko si ibintu byiza cyane rwose refi ese yakunze n'umukobwa gusa n'umuhungu wese ashobora kuvuga ati ngomba nikamira amenya ati bifite ingaruka mbi kuri wewe cyane cyane no muri kabiza kiwawe kuko icyambere wowe nyene nta n'ikizere ushobora kwigira mu mutima wawe uvuga ati hari ikintu kiri hanze cy'iwanje hari ikintu kiri hanze cy'iwanje ugasanga wowe nyene kubigiramwo kutiyemera basi no kutiha valeur wowe nyene ubwawe usibye ko n'ikibande kitaguha valeur nawe nyene uriyanka wowe nyene muri bwawe uvuga ati video yanje iri hanze kuko umuntu wese muravuga ati era wa wundi namubonye yambaye iki n'iki 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 ifo rero ko twiha valeur tukihagararako surtout tukavuga ati yego ndamukunda ariko nimba gukunda nakwihanganire ndiko kubigira devant camera kuko ni ibintu bimara amaji cane gose ni nawe bivuze kwikira ufite ico bivuga ko muri commentaire bamaze kumva ko uno musi ko turabira hamwe ku bimaze iminsi bivugwa ku bijanye n'abantu bifata ama video hama bakayashira hanze kumva ko ari ibintu bibabaje cane dushobora kubona umwana wawe ushobora kubona umuvyeyi wawe ushobora kuba nawe ubwawe kwibona ukumva urahungabanye mu mutima ukumva urabuze n'amahoro tumaze iminsi rero tubibona ushobora kuba nawe warabibonye ushobora kuba nawe vyaragushikiye urafise ico bivuga ko muri commentaire mbega nawe ubibona gute aho uherereye ubifata nk'iki kera beri twarabona ntivyigera bibaho mbega uno musi womenga ni nk'amajambere ni ngombwa hari n'ababikora kugira ngo babahe amahera ivyo nawe umaze kuvyumva surtout bavuga ati ibyo nkeneye amahera nayakire reka rero ndabikore kugira sinde yabona kuko arazi ati nihabikora sishobora kuyaronka usanga yaravuze ati reka mprofitiremwo nta kundi nakarita ibonana nawe nyene usanga abikora atabyifuza gusa ari kubera amahera aho ndi kubifata amavideo uba atari hafi na hafi ugasanga umwe yirungikiye uwundi yasohotse undi nawe akandengukiye uwundi yasohotse hari n'ibindi rero twabonye bafata video kandi nabo baba bari kumwe navyo ubibona gute ese tuko numvise yuko ya mpano yari n'umugore wiwe ese mbona importance yayo ndamaze kubibona cyane cyane ne uzi ko muri kumwe wifata kamera kugira bigushike kuko bisanzwe byara nka jewe kuri payi wanje simbona kamera kwifata kamera mu gihe ukora sentanere rapport sexuel n'umugore wawe canke n'undi muntu mba mbona yuko ube ngo bikora ariko mugabo mutigeze impande ya kamera nivyo bintu biba bikenewe cyane kuko ubu muzi simbona akamaro ko kuvuga ati uriko urafata kamera kandi muba muri kumwe ndabitahura cyane rwose mugabo ko babigabanya ivyo bintu tumenyereye ikintu canditse canke ikintu gifotoye ikintu kitigera kizimangana kiretse wowe nyene ari ugifuse hari ababisha rero babikora mu kutamenya ugasanga yahenzwe canke yakoresha babigize n'akarimi gasosa baramubwira ati oya vraiment yimena na kimwe ugasanga uwo muntu arahenzwe mbega uriko aradukurikira ejo nawe ushobora kumushikira ugasanga bo bari kumwe mu rukundo canke se akamubwira ati yimeje nta ngorane n'igiki womuhanura kugira ngo birinde babe prida ntihagire video nk'izo dusiba kubona ariko nimba mubwiye ati yime nta ngorane ejo nomubwiye ati shushu nimba ukeneye kuza kundaba ngo tubonane ariko kuvuga ko ndaguhaye video yanje ivyo si ibintu bishobora kuvuga si ibintu bibaho kuko nta muntu wo kwibyaza n'ibintu bisanzwe umuntu wese aba afise akantu ko kuvuga ati ashobora kuvuga ati ndayikwereye tuvuga ati reka nereke umuhamye ntime y'iwanje tukuri ishusho wanje yanyemeje agaca bimwereka ejo bukeye bamuhamye ntime nawe atavuga ati nawe reka ndakwereka nuku ko musanga video yawe igiziki yasanzaye muri ubwo buryo rero ntubwire umuntu wo kwizera nimba gukeneye ni muhuye mubonana nyuma yo kwikamera mu birege ibyo novuga cyane cyane aho ni ku ruhande ubwabo bishikira mu gihe vyavuye mu kiyago vyavuye mu rukundo ubu naho turifuza kumenya bariya nawe bishikira kubera ubukene ugasanga arabikoze kugira ngo aronke amafaranga nabo bubahanura iki nsaka nimba ndavuga ati murabwire confiance muri nimba bashobora kuba victime bavuga ati tuguma tubikore kubera ko ibi n'ibi n'uturanka amahera menga ati nta valeur buri kuriya ico nokora koresha amaboko yawe mu kwiteza imbere wonyene
ureke guca uba victime bivanye n'ikintu uba ushaka kanaka ngo woba ndayigire video kugira ngo ndonke amahera nibwo ashobora kuyaronka mugabo nta misi izakoresha rero udaca uguma ubigira kugira uronke amahera rero mwicare mukore surtout hanyuma mwenge ndenye confiance y'iwanyu hanyuma comme duca bigenda neza mwese mwihaye confiance duca numva no bantu batanyitare tugushimire cyane kuri izo mpanuro zawe uriko uratanga ariko turifuza kumenya Bedi biriko bigaragara cyane cyane mu bajene nta muntu akuze nta muntu aruba kuko tumaze kubona izo video ziko zirasohoka mbega bibaza ko byari ko biterwa n'iki ahanini hari bashaka gukora mu kwiryohera abandi bikora mu kubera urukundo abandi bikora kandi kubera ubukene n'abandi kandi babikora kubera kutamenya wewe muri make ubona abo bahanura iki cyane cyane bon icyo bano bahanura ntibakora ibintu babizi icambere ushobora gukora ikintu uvuga ati iki kintu gifite ingaruka kora ikintu uvuga ati kandi uvuga ngo ukore kuko wanezerwa cyangwa ngo ushaka amahera kora uvuga ati ese nta ngaruka kizongirako ubona ari yego hagarika ariko ubona nyimba ari oya kora nta kibazo vyama gusa umenye ko ata kintu na kimwe ukora winyegeje karishiriza oya ukora ikintu wonyene uvuga ati ese nta ngaruka kizongirako uno munsi canke ejo nico numva ndababwira kuko uvuze ati ngomba ndababwire ati byerekeye ibi n'ibi n'ibi umuntu wese afise raison abikora ariko umenya ati nta ngaruka bizongirako nico kintu ca mbere gikeneye ko umuntu wese ashobora kumenya akavuga ati iki kintu ndagikoze nta ngaruka kizongirako mu minsi iza canke hirya y'ejo canke hejuru yaza nico numva ndababwira hari abo vyashikiye bashobora kuba barakomeretse mu mitima ugasanga hari uwundi yaciye ahunga yari uwo kumusaga yaciye ahunga caragenda mu Rwanda kubera gutinya amaso y'abantu ugasanga agize igikomere atazopfa yibagiye kubera haciye hose yo wabonye wa wundi nawe uwo muntu vyaba vyaramushikiye ugasanga yarababaye canke habaye ntibakimuhana igwere ntibakimwizera abona kumega nyene ugashobora gusanga vyamushikiye kubera accident nawe ntavyo yarazi nawe n'igiki womubwira nibyo kwiyakira ikintu mu buzima cyose kikubayeko bigakwiyakira kuko ntushobora guca wiyahura canke ngo ugire iki igakwiyakira situation iba yagushikiye uvuge ati ko vyabaye nta kundi ndi bubigenze ngomba niyakire nta bindi babisigaye maze kwiyakira byose birinda nta muntu mukiye amahoro yonyene kuko desha niba vyabaye bishaka utegereza guca wiyakira rero kugira ngo ntiwava usanga wagize bya bindi udashobora kugutabana nawe nyene ugasanga uriyahuye canke uragize iga kwiyakira aho niko vyashikiye nk'abagenzi biwe ababanyi abavyeyi ndetse n'ibindi mu kibano ugasanga n'ukuri aho kumuremesha bariko baramukumira ko baramufata ukundi canke bariko baramutraumatiza n'ibindi bigiye bitandukanye nawe ubabwira iki kugira ngo yaba uwo vyashikiye abeho atekanye amenye ati abarundi baravuze ngo ikibi ntikizira kubonga ahubwo kizira kongera nawe ubabwira iki afite abarundi bayamaze ati intambwe twenga indi iriko iravyara si byiza gutwenga mugenzi wawe ngo hawe ikintu camubayeko kuko ushobora kumutwenga ino munsi ejo ugasanga ni wewe rero ico novuga mu kibano ubonye umuntu bishikiye ntukamutwenga kuko nawe ushobora kuba utavyiteguriye ahubwo iga kumuba hafi mugihe si byiza bimeze ukuntu kugira nawe nyene ashobore kwiyakira neza ashobora kuvuga ati ndafite ikibano kinkunda cane gose hakwiye kwigaya hakwiye kwisuzugura mumige kumuremesha ku bintu biba vyamushikiye hanyuma mubane neza atakamaro ko kuguma mushwana canke kuguma mumwinyura buri munsi isaha kugira nawe nyene yumve ko ari mu kibano ciza cane numva ndabivuga tugushimire cyane ubu naho dufata nk'akarorero bibaye kuri wewe mbega wavyifatamwo gute ico kibazo ukijeka gute vyoba bimeze gute bibaye kuri jewe d'abord bibaye kuri jewe gutari ivyo nabishatse canke ari ibintu vyanshikiye vyose yaba wabishatse yaba vyabaye kubera accident turakeneye kumenya ingene wokwifata aho hose urumva yaba nabishatse ndavuga ati this ne consequence oya mw'ico gihe nshatse kuvuga umuntu yabigusavye ariko kiriko arabigusaba ntibugeze wibuka ati eske ejo vyava bitahabona hama muri ico gihe ugasanga vyamaze kugenda habona mu nyuma naho bikaba vyabaye par accident nawe utavyuzi aho si ivyo bibazo wobigera gute bon afite nyene ibintu bigiye kujeha ariko no kwiyakira gute uvuze kwiyakira nibihe wokora mu kwiyakira wobigenza gute wokwifata gute nivyo dushaka kumenya ubwanje maze kubona ko nabaye ko tugera ku mahazo twese kubera ivyo bintu
nokwandika lettre atari ikigongo ndaboha abarundi bose canke abantu bose nkabwira ati kwino video yasohotse ikinuku sinimumbabarire hanyuma nkamara kumva inyishu y'abarundi baba canke abandi bantu bose baba bayiravye nkabwira ati vyarashitse uku nico kintu ngende numva nokora kuko deja yamaze kuja hanze umuntu wese wakumva bagisigana kwiyakira hanyuma basaba imbabazi kuko ni ibintu atari byiza cyane rwose gushira umubiri wawe hanze nuko numva nobivuga byamaze gushika kandi nabikoze ndabishaka nosaba ikigongo mu gihe wowe wabikoze utabishaka naho kuko nk'ubu ari ushobora ibintu bikaba gusanga niyo kamera ntiwayibonye abantu bashobora kuba bafise amakamera mugabo ntubibone ugasanga uri nk'umugore umugabo yabikoze wowe ntavyo wabonye canke vyagenze ukundi ariko muri ico gihe ico kibazo wocitwaramwo gute bafite biragoye cyane rwose biragoye ariko nyene niko kumusaba imbabazi abantu bose bayacikiye muri ico gihe erega nawe ntiwobuze ingene vyagenze turashaka kumenya ingene ico kibazo wokijera nk'ubu urabonye video irasohotse ntiwigeze uyifata ntiwigeze umenya ingene vyagenze muri ico gihe wowe ubwawe uvyifatamwo gute ni ibintu bigoye benshi rwose kwishura kubera yuko ni ibintu bigoye cyane rwose simbona ico gukora mugabo muri uwo mwanya nbanza nkarondera ko nzi umuntu yayishize hanze iyo video nshaka kumenya hanyuma maze kumumenya nkitura ubutungane kuko urumva ko bakoze ibintu ntabishaka kandi bayishize hanze ntabishaka kandi ntazi ukuntu ngo byagenze uku cambere caramaze nkamurondera vyama hanyuma mfashije nkamuronka ni ukwitura ubutungane ati muntunganirize ibintu byagenze nuko sindabizi gusa urumva yuko nyine banamaze kwandika image mbi muri societe bamaze kumbona kutariko ni nawe bivuze kwiki urafise inama wogira umuntu byamaze gushikira hari abo bishikira batabizi ugasanga n'izo video bazigufasha utazibona aratubwiye ko ikintu ca mbere wokora umenya mbega ninde yayishize hanze mbega ninde yayifashe hoho ukamushengeza kuko ni viole uba ukorewe ico gihe nawe ntavyo uba wabonye ni nawe bivuze ko urafise ico bivuga ko urafise inama wogira umuntu bimaze gushikira urafise inama wogira kandi abashobora gukurikirana iyo komantere yawe akamenya ati ego mbe nawe naka vyaramushikiye kumbure yavyitwaye mwuku mbega gusavye izo video mwishura gute ari ukuntu ushobora kwishura umuntu utamuburindero kandi ukamwangira ukamubwira ati jewe ubwanje ibintu navyo ushobora gukora hari n'abandi ushobora guhenda ukavuga ati ibintu ntabikora ndamutakaza ushobora gusanga uwo muntu niwe wakurihira inzu niwe wagufasha buri kimwe ariko ugasanga ukavuga ati hako ndamutakaza hako ndamuheba reka ino video ndayifate ku bwanje numva ico nobabwira yuko emera vyose ubibure hako ubura ubuntu canke ubura agaciro mu bantu emera ivyo bintu vyose ubitakaze novuga ko ibi bintu rero biriko biraba ku ruhande rwacu ivyo ari biriko biratitura imico n'imigenzo y'ikirundi kuko turazi yuko ku murundikazi kizira gushira ubwambure ahabona ko turabibona yuko umenga bisigara bisanzwe amavideo barayarikura kuri kwane nta ngorane n'imwe hamwe vyo bandanya murabona yuko nivyo babigize projet murabona hamwe vyo bandanya yuko ya mico n'imigenzo y'ikirundi vyoba biriko biratituka n'igiki rero twokora kugira ngo bihagarare bafise ico bavuga muri commentaire ico bokora canke uko abantu babigenza kugira ngo ivyo bintu bigende bihagarara ntihagire aho dushobora kubibona biherane n'uno mwaka ntitwongere kubona kandi izindi video beri ko ubwawe ubibona gute nivyo ariko biratitura imico n'imigenzo y'ikirundi dushaka kwifata nk'abanyamerika mu bisanzwe ariko imico n'imigenzo y'ikirundi ivyo ntibigirwa kuko umurundi waho hambere ari umurundi ari umuntu azi kuba nyene kwiha agaciro ubwiyo nyene akabonwa n'umuntu yamutwaye surtout niyo bashitse bikaba mukwaye yuko ni ibintu vyo gukontrola basimurike kuja imbere y'amakamera kuko ni ibintu bitagirwa mu mico n'ikirundi ni ibintu twokwirinda kandi rwose ni ibintu dutegerezwa kwirinda kuko si imico y'ikirundi nico numva novuga vyabo imbere ko turangiza ndifuza akajambo wobwira abantu vyashikiye bakisanga ubwambure bwabo buri hanze bakisanga amavideo yasohotse no musi bari mu kangaratete no musi babaye no musi bari mu bihe bibi kubera ko bamaze gushikira ku mbuga n'akahe kajambo babwira ico ushobora kubabwira ca mbere ni kwiyakira kuko ivyamaze kugwa ntushobora kubifuta ntushobora no kubishira hanze ariko igakwiyakira gusa cyagushikiye biyo kwiyakira kuko nico kintu cyo gisigaye gukora wowe nyene ubwawe uvuge ati ndiyakiriye byaramaze kuba sindi mu bihindure ariko biyo kwiyakira wowe nyene no kwiha amahoro mu mutima wawe nivyo nyene numva bisigaye byo gukora kuko byaramaze gushika ariko ntuce wiheba iyakire wiha amahoro nico numva novuga hari abantu bari mu bibazo usanga baguma biyugaranye cyangwa ugasanga bihevye nta muntu bagashaka kuvugisha abashobora bahindura n'amanimero ya telefone bakaba ibibazo kamera nk'umuntu ari mu gasho
ivyo navyo ugashobora kumukwegera ingaruka mbi muri kazoza mbega naho ubabwira iki cane cane mu kubaremesha bitahure ko ivyabaye atari umuhero w'isi ejo ubuzima bushobora kubandanya ariko kandi vyabaye ko bitokongera kuba. Ico ushobora kubabwira nuko uno musi ni wewe menya ko n'ejo ari uwundi rero nuca wiheba ngo uvuge ngo vyaranshikiyeko igiki menya ati yego vyaranshikiyeko ariko sinze ndabigarukako kibe nuko sukugwa kibi ubwo ugaherayo menya ati udashobora kugwa ariko nkahaguruka menya rero yuko ivyo vyashitse bikaba n'ubundi birashobora kumushikira si wowe nyene vyashikiye iga rero wowe nyene kwitahura wowe nyene ubwawe kandi uge no kuvyuka mu gihe waguye nta kindi numva norenzako atari ico conyene niwige kuvyuka mu kosa uba waguye. Bishobora kuba vyashikiye umukobwa aje akagira mu bigero akavyara ugasanga bizomugora guha indero abana yibarutse kubabwira ingene bakwiye kwitwara mu buzima mu gihe nabo boba bararose amakuru mbega hoho nta kajambo ubabwira. Sindagutahuye neza. Ndiko ndakubarira ati bishobora gushikira umukobwa nk'akarorero nkawe bikagushikira bikaja habona ejo ukazokwibaruka abana ugasanga ayo makuru baracaye ababwira uriko urahindera abo bana ugasanga biriko birakugora mbega hoho ubabwira iki? Umwana ushaka kumuhanura cambere nuko ashaka kumenya yuko abavyeyi biwe ntibahinduka kuko nimba baramuvyaye bakamurera bakamushikana isaha bo bakakubwira ati mwana ntukore iki kintu nuko babona hari ingaruka yacu rero bana bose muriko murumva kino kiganiro nimushobore gutara yuko abavyeyi bababwiye ati iki ni kibi baba barabona ingaruka yacu nimba barabikoze menya ati yabona ingaruka yabyo nawe uvuga ati mwana ntuzokora iki kugira ntushobore kuva mu ngaruka iyi nini nimwumvire abavyeyi banyu kuko baba babasumba kandi baba babonye vyinshi kubasumba mwebwe nimubatahure hanyuma mubumvirize komsa bizogenda neza. Tugushimire cane ku mpanuro nziza uduhaye n'ikiganiro ciza tugiranye ariko mbere ko turangiza ndifuza akajambo kamwe canke tubiri ubwira abakunzi bacu ba Royal TV ko baradukurikira. Turabakunda cane mugire umunsi mwiza abakoze kutwumviriza hama nimwirinde vraiment ibintu bimaze imisi biba ku ma réseaux sociaux mube confidence na mwebwe nyene kandi mwirinde cane gose nico numva nobabwira murakoze cane. Yari nawe bivuze kwiki urafise ico bivuga ko muri commentaire urafise impanuro woterera abagenzi vyashikiye canke abandi bishobora kuzoshikira muri kazoza abana babibonye ugasanga barabaye deset kumbe umuntu akuze arashaka kugira ibintu nk'ibi nko kuri Facebook n'umwana arashaka kwikonekta akajako agasoma inkuru biriko biraba ugasanga akuze umutwe indero atari kirenga avuga ati n'abantu bakuze barabigira birashika bikaja habona ugasanga nawe ejo biko biramwonona mu mutwe. Ndabasaba rero ko vyogabanuka bigahinduka tukagira indero n'imico y'ikirundi. Ndabashimire cane rero ndabasaba abataragira subscribe mumandanye mukurikirana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yizewe. Ushimire cane na cameraman Pasipro yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cane. Au revoir. Imutangwa muri Royal TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV TV atanye, utwara TV, ibica bigaciga.